Haleluya. Ijambo tuganiriza uno munsi riravuga ngo kwiyemeza mu rugendo rwo gukura. Kwiyemeza mu rugendo rwo gukura. Icete cyandika Abaheburayo igice cya 5 umurongo w'indwi gushaka umurongo wa 14. Kwiyemeza mu rugendo rwo gukura. Haleluya. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Kwiyemeza mu rugendo rwo girante gukura. Turasoma tudatevye hariya mu cete cyane kwa Abaheburayo igice cyaho cya 5 uhereye ku murongo w'indwi gushaka ku murongo wa 14. Hatubwira havuga ngo Kristo mu minsi yabaye mu mubiri amaze kwinginga no gusenga cyane yashoboye kumukiza urupfu, aratakamba cyane arira, kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe naho yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe, kandi amaze guhingurwa gose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Imana imaze kumwita umuherezi mukuru mu buryo bwa Melkisedeki, inkwirabandanya tumufise ko byinshi byo kumuvugako, kandi bigoye isobanura kuko mwabaye ibiki ibitumva. Ndagusubiye mu murongo, tumufise ko byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura kuko mwabaye ibitumva. 12 naho mwari mugeze kuba abigisha kuko mumaze igihe kirekire mwiga, mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere by'itanguriro ry'ivyabuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata si kugaburirwa ivyo kurya bigumye. 13 nukutunzwe n'amata abataramenya ijambo ryo kugororoka kuko abari uruhinja, ariko ivyo kurya bigumye ni ivy'abakuze bafise ubwenge, maze kubwo kwama babukoresha bumugorera gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Turi mu kwezi kwa 4 kandi nibaza ko nk'ishengero tumaze kubimenyera. Ukwezi kwa 4, kwa 5, kwa 6 ni amezi 3 turavuga ngo twamaze amezi 3 ya mbere y'umwaka tugo turondera ko umuntu ugiti ciwe yomenye ingene yubaka ubucuti bwiwe n'Imana, cyo twita adoration ngaha mw'ishengero. Kubera iki? Imana ikeneye umutima w'umuntu mu buryo bw'umwihariko ngo bagire imigenderanire. Ivyo vyaranze inyigisho birangwa n'integuro z'amadepartement cyangwa amaserire aha mw'ishengero. Kino gice twari dutanguye gihera mu kwezi kwa 4 gushaka ku kwezi kwa 6 ni gicaho umutima w'umuntu kuye kwiha kurondera gukura mu Mana. Rino jambo iragoye gutahura kuko tuzi ko ibikura ari bitegwa cyangwa arabantu. Ako tuvuze gukura mu Mana bishoka bidaca bishoka bigaragara. Mugabo twibaze tuti abantu bose ngaha baramaze kugivoka. Iryo voka bariye bagiye baribona ku meza rihiye, mugabo kenshi hari gihe tutibagira cyangwa twibagira iyo ryaje riva. Rijya voka dora tujya ku meza ryarigeze kuba ari akabuto karashigwa mu ivu riba ryiza, imvura igwamwo, nyene ivoka arorohereza, arindira umwanya, igiti kirabaho, kirakura, kigira amashami, kigira amashugwe, ivoka riraza, rirakura, hagera igihe cyo kwamugwa no gutarikwa. Rimaze gutarikwa ryahuye n'ubushuhe bukenewe, hama rigira ahantu ishobora kuribwa rigashigwa ku meza y'umuntu. Iyo babonye ivoka rigeze kuribwa cyangwa ngo ivoka ngo rirahiye, kandi iyo rihiye riba rigeze ahantu rigira akamaro ku bantu ba hano ku isi. Duha Imana amashiko yatanze ivoka hano ku isi. Haleluya. Kuko bavuze ngo ku isi icamwe abantu bahuriye ko ngo ni ivoka. Nicyo tumenye nagombye ko duhurira ko dutahura icari cyo gukura. Imana ihabwe icyubahiro. Abavyeyi nabo iyo umuntu abonye umwana avutse aravuga ati icoma nkazobona kuze kugira ngo mfe mbonye ashinze ugwiwe, mfe mbonye afise akazi akora, mfe mbonye yubatse neza, mfe mbonye agaragaza inyifato z'umuntu akuze kugira ngo umutima wanje ugize ahantu utekana
umwitegereje. Uko niko ugukura dushobora kukwibazako. Eka niyo umuntu ari umwungere akabona hari inka ivyaye canke intama canke impene, aravuga ngo kabonetse na kanyana canke na kagazi. Avuga ati ndakabona uko kameze, karacyafashwa vyose, ariko kazohabwa imfungo zijanye nako, gahabwe umwanya ujanye nako, ariko niyo kakura kazokora karagenda gatumbera ahantu nanje nshobora kukagurisha ku isoko nkaronka amahera naguze nyina wayo canke nahemvye abakozi bakitayeho. Bibiliya rero iriko irabona umuntu rukristo muri mpemu, imona ko afise ahantu aca yitwa umwana, ikabona ko afise ahantu akwiye gutumbera umuntu akuze akacagira ico amariye nyenewo ari we Rurema, Nyagasani, Imana ihoraho nyene ingabo zose. Imana ihabwe icyubahiro. Hano ahantu dusomye kino cete cyane k'Abaheburayo, Abaheburayo ni igitabo kidafise ingene abantu bagihurije ko cyane. Bamwe baravuga ngo bari abantu b'Abaheburayo bahunze kubera bera bahamwa, abandi bati wari umugwi w'Abaheburayo mugabo afise ubwibone cyane, kuko bavuga ngo twebwe turabana Imana yatoranije. Imana tuyizi guhera kera kuri basokuru ba Aburahamu, dufise ukuntu twebwe tuzi ivy'Imana, bakaca bagira ubwibone cyane ku buryo kino cete cyabandikiwe. Kino cete cyaje kibandikira kibakosora ukuntu bariko barigenza, naho amenga n'abantu bari bazi ko ahubwo bugize ico babazwa. Si nivyo gusa, cyaje gisanga bafise n'ingeso zidakunzwe kuko bagaragaza ko umenga n'abantu bita ko bakukira Imana, mugabo waraba ingene bigenza ukamenga harimo kabaza. Ico cete kirabandikirwa. Imana ihabwe icyubahiro. Ku murongo wa 12 na 13 na 14 babwira ngo erega mwebwe twari dufise ibintu byinshi twobabwiye, ariko rero ntimushobora kubitahura kuko mwabaye abantu batumva. Ati uko mwari kuba mwitezwe kuba, mwari mukwiye kuba abantu babigisha, ariko nto mwacitse abantu bashobora gutungwa ahubwo n'amata. Ati iyo muja kuba abantu bakuze, mwari kuba muri ko muragaburirwa ibintu bikomeye bifatwa nk'imfungwa zikomeye, kuko mwe ngo mweniza abantu bazihabwa ngo n'abantu bafise ubwenge, ngo maze kubera bama babukoresha ku munsi ngo buca bubazanira gutandukanya ikibi n'iciza. Kino gice ni gice gisura kuko dusubira twiyumvira ingene tumeze, ingene twigenza umwami wacu Yesu Kristo. Suko hariho imboregwa, suko hariho abasambanyi, mugabo kandi mu mibereho y'umuntu, mu ngeso z'umuntu, mu gutahura kwiwe, mu kuntu ategekanya ibintu, birashobora gusanga ariko yigenza gwana. Mugabo kandi Imana yacu ni nziza, yamikebuje ijambo ryayo, ati kiheba sico ikikunda nico, kigenza uku uzobugaragaje ko uri umwana wanje, genza kuno uzobikuragaragaza ko uri umuntu akuze. Iyi mvugo rero iri muri Bibiliya, aho Imana yerekana mu ijambo rye ko hari abantu bagaragara nk'abana, hakana bagaragara nk'abantu bakuze. Kino cigwa cya kino gice naho umuntu azosubira kwisuzuma. Igihe kimwe Pawulo yumva amakuru mabi Korinto, arabandikira ivyete bitandukanye bishika kuri nka 3 naho 2 twereka 2, bagenda bumva baronka ivyete bitandukanye kubera ingeso yaguma yumva n'ingene bigenza mu karere bari barimo. Amaze kubona umenga nta gihinduka, aravuga mwaba Korinto mwe, bari mwebwe mwisuzuma kugira mumenye ko muhagaze neza mu mwami. Hari urugezo Imana igera ko ati icyo wambonanye warakibonye, warabengiye nakwihanganiye, naguhaye ijambo nasura, naguha n'abagenzi baguhanura, ubu ngomba nawe ndaguha ikibazo, urashaka gushika kuki hano ku isi? Urashaka iki? Yesu aravuga ati mbega abantu bakino gihe jewe ndabafate nk'iki, runo rungano ko nkora ibintu byose ntibumve. Umwana w'Imana Yohana yaje atajya atanwa, bacamwita ngo ni daimoni. Yesu araza ajya anywa, agomba korosha imitima y'abantu, kwerekana isezerano rishasha ko idahagaze ku cyagezwe, acavuga ngo n'urukuzi rw'inda. Ati none aba bantu by'ukuri bafatwa hehe? Bahiye mu ntege canke bahiye mu kwaha? Abantu nabo bofatwa. Atunganwe ngenda rero nagusiye gwiyumvira icyo ruri nico gomba gushikako.
urugendo rwo gukura ni ahantu umuntu yiha kwibaza ko abandi akafata ko batabaho, akisuzuma indani muri we. Hari umuntu aravuga ati iyo bagiye kumusaba uruhushya rwo gufata akaruhuko mu kazi, akaca ababwira ngo none mwebwe mwibereye imvuga kuri, imbere yuko muza kumbwira ivyo mugire mumbwire, kubera birumvikana. Haravuga ati umwana yashushe diregite, raba nsimbire muhira, none ivyo mbwiye nivyo wari kwibwira. Ugukura ni ukwiyibazako, ugukura ni ukwishira ku munzane, ugukura ni ukwicira urubanza, ugukura ni ukwisuzuma kandi ukibera imvuga kuri. Ati uko ndababona mwebwe mwari mukwiye kuba abantu ahubwo bari abahanuzwa jambo ivy'Imana, nimwe mwari kubibazwa, ariko noneho mwaramanutse kushika kuri rwa rugezo rw'umuntu atunzwe n'amata. Acabereka ingene abana baba. Ni ukuvuga ngo turakeneye kumenya mbega two kwiyemeza gute ku buzima bwacu kugira tujane n'urugendo Imana dushiramwo rwo kudukuza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Mbega turashaka gukura kabene data. Biraryoshe gukura. Iyo umuntu akuze acikira ikimaza Imana. Iyo umuntu akuze agaragaza ingeso zinezera Imana. Iyo umuntu akuze ntagora ifata nk'umwana yahiye. Iyo umuntu akuze aroroha gukorana n'Imana, ibintu byose Imana igenda iramutuma. Iyo umuntu akuze mu kazi biragaragara, iyo umuntu akuze mu rugo biragaragara, iyo umuntu akuze muri serire, muri departement, muri bus n'ahandi hose, muri komite biragaragara. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndagomba duhere ku murongo w'indwi usha ku murongo w'icumi. Imbere ko ababwira ingene bo bameze, abanza kubereka uwagaragaje gukura kwiza, kugira bamurabe nk'icirore, bamwirabemwo maze bamufate nk'akarorero, bamenye ibyo bagenda bakurikira. Umurongo w'indwi usha ku murongo w'icumi havuga ngo Kristo yabaye mu mubiri amaze mu misi yabaye mu mubiri amaze kwinginga no gusenga cyane, yashoboye kumukiza urupfu, aratakamba cyane arira, kandi amaze kumvigwa kubwo kwiyubaha kwiwe, naho yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe, kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Imana imaze kumwita umuherezi mu buryo bwa Melikisedeki. Hari igihe tubona Yesu ku musaraba ariko arakora ibintu byatumye tubaho, dukira, duharirwa ivyaha, twitwa bakijijwe, Yesu nawe yitwa umukiza. Tukabona bibaye ntitubone ko bya bintu byateguwe hamwe mu ijuru no mu kuntu Yesu yabaye hano ku isi. Yesu bavuze ngo yarigeze kuba ari mu mubiri kuko yawuvutsemo. Ngo amaze kuvuka ngo yaciye ashigwa mu rugendo rumutegurira kugenda yigishwa kubaha Imana. Nimba yarateye umusumari wa mbere ntace avuga amajambo atariyo, nuko ari yaramenyerejwe kubwirwa amajambo atariyo, ataragira gupfa kandi akayihanganira. Nimba yarageze ahantu bamucumita icumu ntihagire n'ijambo, Bibiliya ngo ntigeze ahigira n'umuntu n'umwe, nuko yiswe umukuru w'abadayimoni akarimira mbaye wa wundi. Ni ukuvuga ngo umutima wiwe yari yaravutse mugabo kandi yarigishijwe, arasubira arigishwa bimutegurira umusaraba. Niko gukura kwa Yesu. Si ivyo gusa, yaciye ngo abandanya hingurwa. Ku murongo w'icenda ko batubwira ngo kandi amaze guhingurwa kose abera abamwumvira inyanduruko y'iki y'agakiza kadashira. Yarahinguwe gushikaho ibintu byose vyitwa vyomutera kutubaha Imana canke ivya kamere bibura ikibanza muri we, gushika Imana mu present ikamwerekana ku musaraba ari umuntu yateguriwe igikorwa cyo gucungura. Vyari bishobotse ko Imana ikoresha systeme ya OGM abantu benshi bazi ngaha, aho igiterwa gikura mu ndwi zibiri ukaca ukirya. Byayishotse ko kurya inka ishobora gutegwa inshinge z'abantu babyize mu bya laboratoire za biology n'izindi. Yesu agakura mu kwezi kumwe kugira ngo wa mubiri ukubitwa na ya maraso ava akacashigwa ku musaraba bikaca none yabababaye. Mugasuka Imana yabigombye. Yagombye ko Yesu atubera akarero ko gukura, atereka kure impande ya Yosefu na Mariya. Yige kubaha abavyeyi, yige gushigwa impande y'abantu batamwemera n'abamwemera.
yige gusasigwa ibitenge no kubuzwa kurengana, yige kwitwa amazina atariyo, yige gutahurwa no kudatahurwa, yige gusasigwa imfungwa zimeze neza no kuzibura, yige kwishurwa na Kayisari atagira amafaranga akayakura mu rufi, kugira ngo tumubone hamaza tubera akarorero ko gukura. Imana yamufashe nka OGM, ntiyamuteye urushinge kugira ironke umubiri gusa, ahubwo yagomba ko ubuzima bwiwe bucika akarorero. Nayo umubiri Imana yishoboye kuronka sans problème, nta kibazo kibaye. Ariko twarondera ubuzima nicyo tuma gushika n'ubu iyo ubuze kwihangana ntuzuvuge ngo ufise umubiri. Oya, hari warawufise yabyifashemwo neza. Gushika n'ubu ntuvuge ngo bakubesheye, hari wabesheye kandi atigeze abasubiza. Ntuzuvuge ngo hari umuntu ngo byanse kuri ideni ukaje usanga uriko uramubesha. Oya, hari uwemeye ko afise ideni Imana irari muri hira. Aremera ko arifise, ati kuko batsitaze ka turondera. Genda hariya ku kiyaga urobe urufi rwa mbere urakurayo. Nukuvuga ngo urugendo Yesu yabaye, ugukura kwiye gutwereka ingene umukristo akwiye nabone kwiyemeza, kwiyangaja, kwifatana n'urugendo rw'Imana rwo kudukuza. Imana ihabwe icyubahiro. Amaze kuvuka, amaze kumenyerezwa gukura ngo yaciye acika inyandiko y'agakiza kadashira. No kuvuga ngo yahereye mu bwato acika kuba ukiza isi yose. Hagati yawo ni guhingurwa, hagati yaho ni kugeragaza umutima ubaha Imana. Uyu muntu ariko abahura rero agomba kuba le portrait y'umuntu yahingutse neza kugira ngo bamurabe nk'icirore, bace basubira barabe indani muri bo uko turi dutandukanye n'uwo muntu watubwiye. Nico gituma turafisa akarorero kitwa Yesu Kristo kadashobora gutogwa ikosa na ritoya, kandi iyo ugahanze amaso ukagakwirikira sindakubesha urahinduka ntibibesha ibyo bintu, nta masheke abirimwo. Turafise umuntu yahindutse neza, arakura neza, agaragara nk'umuntu akuze, maze aba uwikimazi imbere y'Imana, nk'uko ivoka turirira ku meza ariko ryagirira rondegwa imyaka ikarindigwa. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Bene data, nibyo turafise umunezero ko twakijijwe, kandi turanezeye ko amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo. Mugabo kandi kubera Imana yagombye kubiduhera ubuntu twamaze kubihabwa, irakeneye umunezero izohabwa n'abagaragaza ko bakuze ngaha ku isi. Hari umuntu muri we yumva afise ikibazo, none burya kige Imana yakimpariye, kuko umenga muri we ikibazo afise ni kuzogenda mu ijuru. Aho uri kurasamazwa, uri kurondera ikibazo aho kitari. Ikibazo si mu ijuru, ikibazo ni ubayeho gute. Ubwo ntumaze imyaka 39 mu mwami wacu Yesu Kristo, mugabisha buri kabaryamaze ibintu nibyo bikwiye kukuraza ishinga. Ubwo ntumaze iminsi byinshi mu bikorwa, mugabo akarimi ko kubesha katarakuvako, ukwiye kurazwa ishinga n'ivyo. Imbere kuja mu ijuru Imana yagombye kukigutwara, yagushize ahantu kugira ngo banze ubeho, ugira aho uba, ugira aho ukorera, ugira aho ugendera, ufise ibikorwa ugenda ukora, kugira ngo ubanze uyimotere neza hano ku isi. Nayo ubundi mu ijuru ni igihe tuza twamaze kunezererwa twese, twambaye imibiri mishasha, ata kibazo kihari. Ariko muri kino gihe Imana irakeneye umuntu kujya umwana aza akagaragaza ko akuze impande y'abavyeyi, umuntu agaseruka imbere y'Imana avuga ati ndakuze kuko nsigaye ntahorana n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, hari abantu bagiye barakura bakagira n'ivyo bagaragaza vyiza hano ku isi, ariko biya ntihatubwira ko ari akarorero. Hari abongoze twaronse mu mashengero atandukanye n'ubu bantu babandanya babaho, ariko aba bantu turashaka kugira bimwe tugiye turabigirako, ariko ntibishobora kugira ahantu bitwa ivya Yesu. Ivya Yesu ni ibi: umuntu wa mbere udashobora gutora ikosa kandi yambaye umubiri nk'uwo wambaye, akagerageza ku buryo bunarenze ibyo ukuracamo wewe, ni Yesu. Nico gituma uyu ugombye kumufatira w'akarorero, sindakubesha urashika. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Abandanye rehere ku murongo wa 11 abwira ingene rero nabo bakwiye kwigenza. Ku murongo wa 11 abwira ngo tumufise ko byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura ko mwabaye ibitumva. Umenga aratukanye. Mugabo mu Gifaransa avuga ngo intumva, avuga ngo vous êtes devenus lents à comprendre.
mwabaye abantu bateba kumva, ariko kandi n'abantu menga barigeze kuba bumva. Kuko urugendo rwo kuba abantu bigeze kuba bumva bagera ahantu batakicumva, mbega nta kintu cyabaye kitari kiza mu mitima yabo kirahari. Acabwira kandi ngo naho mwari mugeze kuba abantu babigisha, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, mukwiye kongera kwigishwa namwe ivya mbere vy'itanguriro ry'ivyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata so kugaburirwa ivyo kurya bigumye. Hano icyo ariko arabwira nuko bageze ahantu abitegereje ariko arabandikira abwira ati ukuntu ndababona hari n'ibintu mwebwe mudagikwiye kumva kuko nta naho vyoshikira. Yesu yaraciye umugani w'umubivyi yerekana ko ijambo rishobora kubibwa umutima w'umuntu, mugabo ingaruka nziza y'ijambo izovana n'umutima waryakiriye. Uko niko arabwira ati mwebwe ivyo kubwirwa byari bihari, mugabo ndabaravye hari ibintu ndiko ndabibabwira mwoce umenga ndiko ndabagora ku buryo mutabikunda, mugabo reka mpere ku vy'amata. Ubundi amata ahabwa abande? Ahabwa abana. Hari n'uwavuze ngo urenza 35 ntuzuriha amata cyane ko ngo harimo ibinure byinshi. Amata ngo n'ay'abana. Iyi mvugo n'ingereranyo mbwa yerekana ngo hari ibintu byose Imana yipfuje kutubwira, mugabo udashobora kwakira mitima yacu bivaye nuko iba imeze. Icyo gituma ikintu cya mbere nkuramo ngaho, iyo umuntu agomba kwiyemeza mu rugendo rwo gukura, nuko umuntu yiha kurimbura ijambo ry'Imana kugira ngo agwanye inyigisho z'ibinyoma. Mutsinda bikura hehe? Abanyefeso 4:13 na 14 turaja garuka ngaho. Abanyefeso 4:13 na 14 ababwira ngo, wandikiye kino chat parandikira abanyefeso ababwira ngo 13, kugezaho twese tuzoshikira kugiriranira ubumwe buva mu kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugezaho tuzoshikira kuba abantu bageze nte bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo. 14 yacatubwira ngo kugira ngo dushire ubwana, ntituzungazungishwe n'imipfunda ngo tujanywe ijya nino n'imiyaga yose n'inyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwo kutuzimiza. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu muntu aravuga ko bano bantu kubera imitima yabo hari ibintu itakicakira ngo bakeneye kwakira ibintu vy'amata. Mugabo kandi kugira bagera ahantu bashobora gusubira ibintu vy'amata, nuko imitima yabo ifise ibindi bintu yagirakira muri yo, mugabo ibyo bintu nivyo kubahenda. Yumvira umuntu asigaye ahitamwe ivyo kumviriza n'ivyo kutumviriza, atabiho icyaha ariko bitaryoshe. None biravuga ngo mu bihe vya nyuma ngo abantu bazokwiyegeraniriza abantu babigisha ivyo bashaka. Ni kuvuga ngo uvuze cyo guharira ico kirabisha, rondera umufunzo gugurura ijuru, nkeneye ibintu vyuguruka, mbwa guharira ivyo ntibikenewe. Ubuze byo kwisonzesha uriko urabigumisha, ivyo biragumye. Uku niko umuntu agenda aragenderwa bukebuke mu vyumviro, bukebuke mu vyumviro, hamwe n'amashaka kuba agenderwa n'ivyumviro vyiwe canke inyigisho zitarizo, ariko nagenda abwire ngo umuntu atihaye kurimbura ijambo ry'Imana ku munsi biragoye ko umuntu ashobora gukurira mu Mana. Biragoye nkaho tuvuga ngo ntibinaba. Ku murongo wa 12 yabwiye ngo iyo muja kuba abantu bakuze mwari kuba muri ko muraronka imfungwa zikuze, mugabo mukwiye gusubira kuri etape cyangwa urugezo rw'amata. Biragahera mbaye wa wundi ishengero ry'ahantu biti Beroya mu byavuze no 17 umurongo wa 11, igitabo cy'ivyakozwe n'intumwa umurongo igice c'17 umurongo wa 11, ndagomba duce ngaho hantu tugaruka hajya hatubwira ngo ivyakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 11 hatubwira ngo ariko abo bari mico myiza,
abo bantu hehe biberoya bari bafise imico myiza kurusha b'Itesalonike, kuko bakiriye ijambo ry'Imana n'umutima ukunze, basesa mu vyanditswe uko bukeye, ngo bamenye yuko ivyo ari ivy'ukuri. Yumvire Pawulo yahaciye na Baronaba na Timoteyo n'abandi, mwabarenganye muca muja hamwe kugira musuzume ivyo bababwiye yuko ari vyo. Ng'abantu bafise icyemezo mutima yuko bokwiha ijambo ry'Imana yabaririmbure maze ribashoboze kurengana ubwana. Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo umuntu ariko aragomba gukura akuzwa n'ijambo. Mugabe ijambo ntakwiye kuricamwo ibice ngo arondere ibiryoshe n'ibitaryoshe. Nicyo bituma hari igihe umuntu asanga muri Bibiliya yiwe ibintu byose yagiye arasurinya ari amasezerano gusa markere zose niho zahereye. Mugabo warondera akantu kose kavuga icyo Imana imusaba, niwe warondera guhurira n'Imana mu masezerano gusa, uzoba uriko urafata Bibiliya ukayigaburamwo ibice byinshi. Ariko Bibiliya ni imwe. Rondera Imana kura muco yagusezeraniye no muco yagutegetse. Imana ihabwe icyubahiro. Niyo warondera ko urondera uturyoshe, uzokwa muryohewe igihe cyose ukabonye. Mugabo Imana ntizokurikira bijya wasurinye, izokurikira ivyo yavuze n'umugambi gufise ko. Nico gituma uzosanga ufise ikibazo cyuko iyo uciye ahantu hagoye harakugora. Iyo uhuye n'umuvugisha w'ikinyoma muri ville aragutwara kuko nufise gusuzuma ntavyo ushoboye. Suzuma ijambo ukunda, suzuma uko wihaye ijambo ry'Imana, kugira ngo niwagiha rice rigenda rigucikira ingaburo irimwo nayo mata washaka hari gihe hakenegwa, mugabo kandi ibemwe n'ibintu bigumye uko navyo biri mu vy'Imana yatwandikiye ko tujyako. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibintu bijya gukunda mu buzima bwacu iyo bironse signature zacu tugasinya tukavyiyemezamo. Ibintu vyo gukura ni ibintu bitaza nka maji. Nta ngabire gukura iboneka mu ngabire birivuga mu Bakori no mu Baroma. Oya, ugukura mu buryo bwa mpemu harakenewe icyemezo cy'umutima wawe. Harakeneye kuvyiyemezamwo imbere y'Imana ukavuga ngo uko bukeye nzokwama mfise ijambo ry'Imana, nzokwama mfise ivyo nsoma n'ivyo ndimburako. Igihe cyose sinzokwigira nsubira kugenda kure cyangwa ngenda ahantu kanaka ntafise ijambo ry'Imana. Ntibikunda. Ninde muntu amaze kwibagira gufungura iminsi 2? Niyo bibaye rimwe hajya ni indicateur yuko amagara atari karagenda neza. Ubundi umubiri urasonza iyo wamenye guhabwa. Iyo wibagiye nawe utoba warabiraniha hajya hari kibazo. Nico gituba n'ijambo ry'Imana. Iyo ugiyibagiye hari ico bisigura. Haleluya. Guhura n'Imana mu ijambo uko ryavuzwe ryose, ivy'amasezerano n'ibitubabaza byose n'Imana dutegeka bibabaje navyo turakeneye kubigenderamwo. Abavyeyi iyo umwana aguma arondera uduta gusa kandi bateguye akabigori aho uhora wumverewe neza. Oya, guti aya matara muryohera ko ntamugora guhekenya, mugabo kandi azohera ndamubona yiherera ko ati nta ration ntanga. Cye babwiye ati papa cyangwa mama ntavuze umwana wiwe. Mugabo uyu mwana afatira ration neza uko yabonetse. Ayo mataka aboneka akayakubita neza. Agafata uduhara agakatumanura neza, agacera uko nyene ngo uyu mwana afise amagara. Haleluya. Kandi agenda yunguka ubona. Umwana avuga ko yunguka nawe avuga ko byibuha. Agenda yunguka. Imbere y'Imana twunguke. Haleluya. Tugene turunguka. Kuko ijambo ry'Imana y'imitima yacu ridaciyemwe ibice ni ryose. Imana ihabwe icyubahiro. Ikibazo mbega wose agenda y'ingene ugenda urasoma ijambo ry'Imana ku munsi. Wowe ufise ingene ugenda urakoresha umwanya wawe ugahari ahantu wabika ijambo ry'Imana. Erega bene da, hagiye Satana turaba neza cy'abana. Barafise ingabire, barakunda Imana mugabo hari ahantu bafatiwe batazi. Nukuri Satani biramuryohera naho utiba ntusambare ntuboregwe kubona Bibiliya yawe ikunguna n'agakungugu kuwa Mungu mu gatondo. Haya bati okay ntaco.
nabandanya akorera Imana mwazo kwamara akazu yazi. Iyo Mana akorera ntazopfa yitahuye umutima wayo ko ijambo ryayo ntarikunda. Akunda igikorwa. Akunda gusenga gusa mugabo ntagomba kumenya Imana mu ijambo ryayo kandi ariho byose vyubakiye. Nico gituma urondere agenda nimutayifise. Wihe gusoma Matayo, wihe gusoma Luka, wihe gusoma ivyahishwe Yohana naho umenga avuga ibikoko hajya sivyo kurya sivyo kuturya nibigereranyo. Ha mugende buke uzosanga Imana wayitawe mu isubucuti budasanzwe. Kuburyo naho uzohura n'umuntu w'ikinyoma. Bibi yavuze ngo dushira ubwana. Dushore gushira ubwana ndusubire kuzungazunga. Tuzungazungishwa n'inyigisho z'amangetengete n'ubugunge bw'abantu n'amayeri yo kutubesha. Tutabeshanye aha ni muzi ko amayeri yagwire ngahe Bujumbura. Ibintu bera mu byo by'amasengesho ni mubizi. Ubuvugisho bera mu mabisi ni mubuzi. Ubu biteye ubwoba. Kuburyo amahera yacu bazoyamara nizo takura mu gakiza. Ingo zacu batozisambura neza kubera tutashoboye gutahura. Nubuzi tuzobusezera ngo Imana iravuze. Na Maria zoyihagarika neza kubera ngo Imana iravuze. Uravyumva? Kudandaza uzobihagarika neza ngo Imana iravuze kubera utazi gusuzuma. Ndabwire n'uwo Yesu zohava umwitegana mu babarukuzi nazontwara ko bigize kumbira ngo hari cyaha Imana idaharira. Urumva kubera kudategura amayeri y'umugwanizi tugenda tuvanga mu byo twizera uko tugenda tuvanga cha dusubira muri kamere dusiga dukunda ibintu biryoshe gusa iby'amasezerano. Imitima yakimanuka ku rugezo rwaho dusubira kuba abana kandi twubaye abantu bakuze kubera ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Tora ijambo ry'Imana buri gitondo. Tora ijambo ry'Imana muri pause, mu karuhuko. Urisome ugibaze ko Imana iravuze iki? Ninde yabwiwe hano hantu? Hariko haba inkuru imeze gute? Niki nsezeraniwe? Niki nize ku Mana? Niki nize kuri Mpemu Yera? Niki mbujijwe? Niki nsezeraniwe? Niki Imana imbwiye gukora umunsi utarahera? Utwo tubazo turagenda dukura umutima yacu bigaduhindura. Hari wavuze ngo urugeza rwo gukura. Iyo umwana ariko arakura abaza ikibazo abavyeyi. Iyo utarashobora kwibaza ku ijambo ry'Imana ugatora ufungura gusa nico bituma bamwe dufise ibikomere. Kubera ibyo twibwiye ngo Imana niko yabivuze kumbe siko bisigura. Imana ihabwe icyubahiro. Uzohore wibagira telefone ariko ntibagira Bibiliya. Bizoba bisiguritse wibagiye telefone. Muga ntuze wibagire Bibiliya. Uzofe wibagira gufungura indya zo ku mubiri muga ntibagire gusoma ijambo. Imana ihabwe icyubahiro. Ntuzufate urugendo. Iyo ufise urugendo ntuze witwarike kuronka itike. Uze witwarike kubanza kubona ahantu Bibiliya kuri muri ya shakoshi imwe udashobora kwibagira. Umwitwara ko urugendo sitike ni kumenya Bibiliya nayiteguye neza na ya agenda yanje niho uzogenda urakura mu gakiza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mu ntege ndege mukambwe ati tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Biraryoshe bene data. Ikenshi imitima yacu irafise umunezero utabizi. Muganage nabwire. Umunezero uvuye mu ijambo ry'Imana intasubirizwa. Imana izobakora ibintu byiza mu buzima bwanyu. Ariko iconze ico. Niyo wagerwa n'ijambo ry'Imana bizokugera gushika rija hejuru y'ibintu byose Imana ishobora kubizogukorera ejo cyangwa irya yejo. Kuko ivyo Imana ikora mu buzima bwacu turazi ko ari byiza kandi byinshi. Kandi biracaza mbaye wa wundi. Mugabo kandi banza wihe bimaze kuboneka iryo jambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Indoto zaduteye zikaza kutubwira ibintu bitari byo. Imwe mu bizigana zidurotesha ibitabyo zikatuma tamahoro tugira. Ivyo byose niyo bishira ku munzane w'ijambo ry'Imana ko wa muri kuragiga ku munsi ku munsi. Sindakubesha uzoshobora gusobanura indoto. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. No kuvuga ngo ikintu cya mbere gishobora kudushoboza kwiyemeza nuko yemeza ku ijambo ry'Imana. Fatana naryo, ririmbure, gira aho wanditse, gira utubazo ugibaze ko ugenda urandika, wibaze iby'Imana igusezeraniye, wibaze iby'Imana ikubujije, wibaze icy'Imana igutumye, urondere ikintu Imana ikiravuga n'umutima wawe buri gitondo, uzosanga umwanya uri kuragaragaza gukura. Kandi uko umuntu akura acika uwikimazi
imbere y'Imana. Haleluya. Icya kabiri, Bibiliya yavuze ngo ngo imfungwa zikuze ku murongo wa 13 na 4 ngo ariko ivyo kurya bigumye muri byo abantu hameze gute? Nivyo abantu bakuze ngo bafise iki? Bafise ubwenge, maze kubwo kwama bagira ante babukoresha ngo hari ahantu bwaciye batwara, ngo bwaciye bubamugorera gutandukanya ikibi n'icyiza. Ku murongo wa 13 dusubiye haruguru acavuga ngo nuko utunze n'amata abataramenya ijambo ryo kugororoka. Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo icyaka ngomba kuvuga nuko umuntu akuze umutima wiwe awufatanya no kugororoka. Bagize opposition ngo abantu atunze n'amata ntibaba bararimenya, ngo mbwa abakuze baba baragize nte baba bararimenye. Ijambo ry'ugurukana baragomba kuvuga iki muri Bibiliya? Baragomba kuvuga ngo aba bantu baramenye ngo Imana niyo itanga ingabire kugororoka iyo abantu bihanye, ikabaha gukugwa ko urubanza rw'ibihe bidashira. Mugabo kandi mu kubaho kwabo kwa bisi yose bahamagaye kugenda mu kugororoka. Ikintu cya mbere gikomeye nuko kugororoka ngo kuca gutanga ubwenge, kandi ubwo bwenge kwaca bamba babukoresha. Iyo bamaze kugenda babukoresha ngo buca butuma bama batandukanya ikibi n'icyiza. Umutima wifatanije no kugororoka uratumunesha no mu gihe kitoroshe. Bibiliya tubwira muri Daniyeli 1 umurongo w'8. Daniyeli 1 umurongo w'8. Daniyeli 1 umurongo w'8. Mwumvirize umuntu yifatanye n'ugororoka no mu gihe umutima wiwe wari ahantu uboneka ko ushobora kugona mu cyaha. Daniyeli 1 umurongo w'8 hafatubwira ngo maze Daniyeli, urupapuro ni 960 kwa Bibiliya zo mu Kirundi. Maze Daniyeli agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami canke igiturire yuhira. Nicyo cyatumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Imana ihabwe icyubahiro. Daniyeli avuga ati turagiye Babuloni. Uko bimeze hariya kugira ikintu cyose kibanza guterekegwa ikigwamana kanaka. Ati rero mfata ingingo hataragira yuko ndanabigwamwo. Yafashe umutima ufatanya no kugororoka. Vyerekana ngo ukugororoka burya n'ingingo. Hagi umuntu yibaza ngo icyaho kinesha ukibonye ariko icyaho kinesha utarakibona. Burya icyaho uzokwimvira ko ari icyaho gishitse imbere ucuneshwa. Mugabo umutima wawe umaze gufata ingingo kumatanije no kugororoka, ibintu byose bizoza mu nyuma. N'uburyo bwose bizozamwo usanga wabiteguye kujya umuntu ategura umutego. Ukugororoka ni ingingo wifatira kugira ngo ugendere mu kugororoka Yesu yamaze kuguha nk'ingabire. Data yagukuye ku rubanza rwe bidashira, akwita uwera mu nyonga zayo, ariko ku munsi ugendera muri uko kugororoka. Daniyeli yafashe ingingo sinzokwihumanya na bijya bintu bakunda kurya babanje guterekera ibigwamana byayo. Nicyo gituma umutima wanje naramaze kwiha imigabo n'imigambi yo kutazokwihumanisha ibyo bintu. Abana ari naho tugomba kuva. Abana ikintu kibaranga niki? Ni kurongorwa na kamere, ni kurongorwa n'ivyo biyumvisemo mu byumviro byabo. Yumvise ari cyasaba ararira, yumvise ari ikintu ashaka undi mwana arageza kureba kugira ngo ucakujya ugihe we. Arongorwa n'ingene ibishobisho cyangwa ivyumviro byiwe bigenda biramusaba ikintu. Abana barongorwa na kamere. Kamere nayo ivyo yama bitandukanye n'ivyugoroka gushaka kwama. Nicyo gituma
umuntu yafatanye umutima no kugororoka ni umuntu afata kamere nk'umwansi wiwe nawe akacaja kuyigwanya. Kenshi iyo umuntu ari karakura, iyo yakije akaba ari karakura, agwana n'icyaha cyo mu mubiri wiwe. Kandi icyaha cyo muri wiwe kigira ahantu kigomba kumbwira yuko kimunesha, kimurengeye, ahubwo hatabonetse umukozi w'Imana kanaka ngo amusengere kitazopfa gizente, kitazopfa gihagaze. Mugabo kugira umwana uko akura aguma asanga hari ibintu wewe afise kubasha, ava ahantu bahora bamwoza akagera ahantu yiyoza, ava ahantu bahora bamwigisha agera ahantu yigisha, agenda ahantu yahora bamuha urutone yo kubaho agenda ahantu agwiha. Uko umuntu agenda akura agenda developa independence y'ibintu ku bintu. Nico gituma kamere ntidusubire kuganzwa nayo nimba tugomba kuba abantu bagaragaza gukura mu izina rya Yesu. Hari ibintu usanga byatubaye igihe kirekire kubera tarabihindukira ngo tubigwanye, ariko sindakobesha umunsi wahindukire ngo ugira ugwanye icyaha kanaka muri wewe uzokinesha, niko Bibiliya yatwandikiye ngo icyabyawe n'Imana cyose kigirane kinesha isi. Ni kuvuga ngo iyo wamaze gufata ntugororoka, kamere nturondera kumenya uburebure cyangwa ubunini bwayo ifise, urondera kumenya icyo Yesu afise nk'ububasha kuri ya kamere. Ariko muze murabe mu mvugo zacu benshi yo umubiri gasha, umubiri umubiri kamere. Abantu benshi bazi kamere cyane aho kumenya umusaraba. Nicyo bituma ikibanesha, ishavu rikaza rikabamwo isaha yose, umunsi wose, imyaka 10, bikaba byitwa kumenga wewe niko bimeze. Icyaha kana ukagira ibanga utiki nta kundi, jewe ndakivuze kwanza ku rushengero bahava babihanahana, nzogendana naco, ico nzokora nta numwe azogenda bimenye, kuko cyagize ahantu kirakubaka indani muri wewe, muragira imigenderanire, murahana amateritwari, tugarukire nahe ngarukire ngaha. Suko Imana yavyanditse. Imana yavuze ngo kamere uyinesheshe ukwizera mu izina rya Yesu. Ico nzico ukwisambanya kurumvira umusaraba, ico nzico akaboregwe karumvira umusaraba, ico nzico inzigo irumvira umusaraba, ico nzico umururazi urumvira umusaraba, itabi rurumvira umusaraba, urumogi rurumvira umusaraba, na dayimoni arumvira umusaraba. Irekure ugwane data muri kumwe mu izina rya Yesu. Abantu ba Daniel baga nti je narafashe ingingo, ntiyari bwamenye ngo mbega umwami azovifatamo gute niyo ntumvira. Icyo si cyo cyari cyo kwibazako. Ati umutima wanje sinzokwihumanisha ziriya mfungugwa batanga bahaye abantu mbwa zikacishwa imbere y'Imana kanaka. Yafashe ingingo atabanje kuraba uburyo bizogenda. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Fata ingingo. Fata ingingo. Bibiliya irashinga intahe. Moyize yakuriye ku kirimba kwa Farawo, yigishwa ubwenge bwose, yarazi ibintu byoshe mu buryo budasanzwe ko yakuriye ahantu bafungura neza kandi biga neza. Mugabo mu Baheburayo 11:24 batubwira ngo uyo kuri 24 ngo kwizera kwatumye Mose amaze gukura. Abaheburayo 11:24 ngo ukwizera kwatumye Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, agahitamo kugirirwa nabi n'abantu b'Imana ngo abirutisha kugira nte kumara igihe mu bihimbaro by'ivyaha. Nuvuga ngo yarabonye kazo kiwe kari prometteur, hari ikintu byerekana ko byogenda neza, kandi yabigumamwo yari gutunga nta kibazo. Mugabo aravuga ngo inoti nzoronka, mugabo icyaha kizonyoha umutima wanje, umutima uzobuboze, ariko ingodo izoba ihombose itubutse. Nzoba ndireho bota hiyaguye mu by'amafaranga, ariko umutima uzoba ubunzwe. Bino bihimbaro by'ivyaha wapi, reka nemere mve muri vyo kubw'ibindi bizoza mu nyuma. Arafata ingingo, aremera separation, aremera kuvuga, agafata position ati jewe rero sino umuhungu uyu
jemva muri ya bwoko bumva amatafari ariko bariya bafise Imana rurema. Nifuza ko bajya ahantu badasenga mu buryo bwagutse, ngene ndabatore ndabasubiza mu gihugu cy'isezerano, basenga Imana mu garagwa, batumberiye Imana yabatumye kugendera no gusengera yo mu mwidegemvyo. Ibihimbaro by'ivyaha arabivamwo. Umuntu agomba gukura yitandukanya n'icyaha, agafata umutima wiwe no kugororoka. Imana ihabwa icyubahiro. Kubera isi igenda twinjiramwo buke buke, hari ahantu ibintu bimwe bimwe bitagifatwa nk'ivyaha. Burya umuntu akubeshe kuri gishe ya banki kugira ngo akujimira ati umwana arashushe, babyita ubwenge. Ati burya rero umbabarire, cyesize umwana ngira cyafasha muri conversion. Ahavaraba ndakwingize jewe unyemere nje imbere bantu amahera cyangenda kumutora namuvuze. Yagenda ashitse muhira ati ibujumba no kumenya kuyibamwo. Ibyo nibyo bamwe bariko bita abanyabujumbura. Uko nukononekara mu mushaha, uko no kubiba icyaha. Ejo ntuzutangaye n'umugore wawe utangiye kumuvanga, kuko ibyaha bito bitegura n'intambara ntoyi zinesheje uzonesha aniniya. Isi igenda irinjira mu bantu buke buke. Hari abantu bo iyo basanze Bibiliya icyo kintu barikoramwo atakimana yakivuze ko ucumenga baharushaho guca bakibamo uko bashaka. None ngo harantorana mu Bibiliya ngo Bibiliya ibuze itabi. Hari ibyo rigera ubona mbwira ahantu mu Bibiliya atatabi babuze itabi. Ariko naho atatabi Imana yavuze muri Bibiliya, yaratanze umuco utegura umutima kutanywa itabi. Imana imaze kuganzisha ijambo uguruka biroroha. Mugabo kandi ikintu cyose kitaguhaye amahoro, na isi yose wewe yagikomeye amashi burakiretse, kireke n'abandi bagikunda nukireke, kuko ngo twandikiwe amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kenshi abantu bimwe mu bobo barongorwa n'Imana kuko bafatanye n'ugoroka kwayo. Naho boba bumva umenga mu nama babwira ati nyakuba ikintu gikora uko, ega niko biteza kugenda. Ariko akumva Imana ugati ikintu naho ariko benshi ariko bakikubwiye siko ijambo ry'Imana rigitegekanya. Imana ihabwa icyubahiro. Fatana n'ugoroka kw'Imana, umwambaro wawe ciko kugororoka. Ahantu hose uri ciko umugorotsi w'Imana. Ufata ingingo, idrapo yawe yandike ko justice, ndi umugorotsi w'Imana. Nabihawe ingabire mugabo ndabitambukiramo ku munsi ku munsi. Nta kinyoma kizoza ku munwa wanje, nta nikizoza mu byumviro byanje, kuko si umugabane wanje. Hamwe no bikora sinuri byo ndonkerega. Hari byo ndonka kubera ibinyoma, mugabo ibyo bintu nzobijya bibishe kandi bizotuma nandi madayimoni acaza kwinjira mu buzima bwanje, ncemba umuntu Satani yibasiye yifatiye. Fatana n'ukugororoka uzobikoragaza nk'umuntu akuze. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya ivuze neza ngo abantu ngo kubwo kwama babukoresha bwa bwenge, bisigura ngo hariho ingene ivyabo bamaze kubishira ivyo ku munsi ku munsi, barahawe ubwenge bahabwa n'Imana mugabo kandi bama bariko barabukoresha. Ubwenge si bwawe nibwo mwishure. Bibiliya ivuga ngo ubwenge buva ku Mana, kandi ngiyo bumanutse buva hera cyane, ngo burengengwa buragirwa inama, ngo buritonda. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hari igihe umuntu yibaza ati none by'ukuri mbega tuzotera imbere mu mwami ryari? Ukamenga hamwe na hamwe hari ibintu turindiye bizoba ku buzima bwacu, hamwe tuvuga ngo Imana yakoze ibintu bigaragaza ko dukije by'ukuri. Nagenda habwire ngo bizorinda birangira umeze ukumeze. Icyo ushobora guhindura ni ingene witwararika kugoroka kw'Imana. Nayo ubundi nuko nyine niga nuko nyine nta kindi gishaje keneye, hindura gusa ingene vana niyo Mana gusa. Nayo ubundi zira ntizohinduka, nibiro hari nawe bidahinduka, amazina ni yayandi, hari n'igihe utazosura n'ukwimuka ari hajya nyene. Umva nturondere ibindi bishasha, gusa hindukira umutima wawe ufate n'ugororoka. Ni uzokumva ingene Imana igukura mu bwizi gutwara kubera wafatanye nayo mu goroka kwayo. Imana ihabwa icyubahiro. Nta bitangaza turindi, igitangaza turindiye cyonyine kizozugwa kwa bapfuye no kuzoterugwa kwamaze gukizwa. Ibindi byose
ni ibinyene apeti ni yayindi ahubwo tugenda tujya bike biko imyaka yenda nuko nyene amabanga gumagwira turuha cyane kubera abana kubera ibikorwa by'Imana bitandukanye ahagukwiye kwitegura. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Fata n'ugororoka kw'Imana. Imfungwa zawe zibukugororoka. Uraza ushonje mugabo ugororotse ingene biryoshe. Uraza abantu bakwise umukuru wa dayimoni niyo bakwita umupfumu mu rupangu mugabo we wuzuye mpwemu yera. Ubuhaze. Niyo wowe ufise ipantaro imwe ariko wuzuye kugororoka. Amina. Kubera wowe imfungwa za uri cyaremwe cy'imhemu. Iyi ndani muri wewe wuzuye kugororoka kubera imhema baganje ni amina. Nibwo buzima twandikiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. No kuvuga ngo biraryoshe cyane kuko by'ukuri dufate n'ugoroka bizodushoboza kuba turiko turagaragaza nk'abantu bakuze. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bibiliya tubwira mu butumwa bwiza Yesu yavuze bwita ko ari ubwa mbere Yesu atanguye kuba ciwe babwita ngo ubutumwa bwo ku musozi muri Matayo 5 uhere kuri umurongo wa mbere hahigwa muri umucyo muri umunyu n'ibindi. Imana ikirerekana ngo mwebwe ikintu Imana ibasaba ni kuba umucyo kandi ni kuba umunyu. Hahigwa boro ko ari bazogirane bazohazwa. Yesu yavuze ubutumwa mu kivunga cyinshi kandi ubwo butumwa gushika n'ubu byose nibyo bwubakiyemo kugira ngo abantu batanguye kwiyumvira none uyu mugabo kw'ibintu ari karazana menga bisa n'ibikavya birakavya mugabo nibyo bijya kukwereka Imana y'ukuri. Muri umucyo w'isi nta wofata itara ngo aridomeke ngo aca aryubika ko igisimbo ngo ariko araridomeka agaca arishira mu kibanza cyaryo kugira riboneshereze igisagara. Uko niko umuntu yikagenda mu kugororoka abantu bamuraba batanamubwiye bakabona bakihorera bakabona bakihorera baca bagenda basumbera amashengero yabo bagati turakeneye kugororoka natwe vraiment higa biraryoshe. Ujya mudamu arakijijwe ujya mugabo arakijijwe ukuntu yigenza antuko ujya umuntu afise umunezero w'ubuzima. Nari ndifuza kuba nk'ujya mugabo kandi mbona ndamurusha imyaka siyo nzogenda kubaza uriya niwe tunganya imyaka ego wamufashije na wewe. Ni ukuvuga ngo kugororoka ni darapo ni cyapa abantu babona bagaca batumbera Imana. Ni darapo ni umucyo urasa abantu baca bava mu mwijima atabiyishi bivuzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Hari abantu bamwe nzi bari muri Tunisie kubera tabiriya yinjirayo na missionnaire badafise umwidegemvyo kugenda kuvuga ikuba by'Imana kubikora. Nabongereza basekuru bara abantu batanga amashenga ngahi Burundi bumvise buhamagarwa muri mission baca bagenda muri Tunisie. Abo bantu kubera ko bitemewe ntibashaka gushiraho korale ntibashaka gushiraho ishuma cy'amasengesho ntibashaka gushiraho ishengero. Bafise ikuba kimwe n'umugabo n'umugore bavuga ngo tuzoba kuri rya veni hama tugororoke hama uko bazotubona bazotwironderera abo. Ati yuko tugiye kuvuga ibihugu byabo bifise amaregistrere ku mabarabara uvuze Yesu baba bagyumvise baca bakunoba. Ati mugabo ni yazanyizaniye nzomuramutsa ntacyo nzovuga cyane namutwara ahantu muri cave registrere idashika hama cyambaza ibimuzanye. Tuwe mugabo twebwe ko ngaha abagore tubafata kujya ukamufata kujya uvahe kwanza. Ati ukuntu birivuga rero Bibiliya sekwa ijambo ry'Imana. Ni wa munsi ko bakugonze kuri rond-point ntibigeze uvuga n'ijambo na rimwe waciye umuyambira ngo sazi mukize. None kubiki bavuza ry'amajambo utwo ko tumenyereye ubanza kumuha ikofe rya mbere none wowe uva he imvi Burundi. Bibaza ngo niko bizera ati niyo twagororoka kugoroka kwacu ntikuzopasa inaperçu nikuzoba ikintu abantu bacako ntibabone bazoja barizana umwe kandi wo nzoganiza muri cave tugatugana ati rero ngaha twebwe ntitwemerewe ntugende kubisarisha ntugende ujye urabwira bari bo bose we gusa iki tubwiye ni kizima. Uko ni kugororoka kwanduza abantu bagenda barabona
ingene isi ibayeho. Hama Imana ikavuga ngo aba bantu bariko bambera ico ivoka ibera uwariteye. Ata bintu birebe, ata n'ibikorwa bigiyemo. Twemere gukura twifatanya no goroka kw'Imana. Haleluya. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma nuko abantu bakuze bagaragaza guca neza mu bihe. Abaheburayo 12:10-11, Abaheburayo 12:10-11, Hébreux 12:10-11. Niho ngomba kurangiriza ngo nta gikangiro kiboneka ko mpere kuri 10, kuko babandi badukangira iminsi mike nk'uko bagomba, ariko adukangira ikigirira ikimazi kugira ngo dusangire nawe ukwera kwiwe. 11, nta gikangiro kiboneka ko giteye umunezero ako kanya atari umubabaro, ariko hanyuma abamenyerejwe nacyo kibamira imbuto zizana amahoro no kugira nte no kugororoka. Imana ihabwa icyubahiro. Mu rugendo rwacu kugira Imana iduhingure, idukuremo abantu bakuze, irafise ibintu bibabaje igenda iratuzana ko buke buke. Mugabe ivyo ngo tubiciyemo neza, tugiye kuvyita bwa mbere na mbere indero mu vyamwemu, igikangiro cyuhoraho. Kandi ngo abo Imana igerageza cyangwa izana ko igikangiro nuko yemera ko yabavyaye, nuko ibazi kandi irafata nk'abana bayo. Ngo mugabe ico gikangiro iyo kije ngo nikiryoha mu mwanya wa mbere, ngo mugabe abantu bamenyerejwe naco ngo kibazanira imbuto zo kugororoka kugira ngo basangire n'Imana ukwera kwayo. Abavyeyi bamwe barakunda kuvuga ati ujya mwana sanande, baca babipfa ngo sana jewe none ngo sana naka, kugira ngo umwe wese yerekane ko abize umwana basa mu rugo iwe. Iyo akuze ngo akina kujya nkina, ngo asubwe nkuna yimse mu ishuri. Uko niko Imana imeze, yifuza nk'umuntu agaragaze kamere kayo hano kwisi. Kugira mugabe ishike nuko igucisha ahantu utigeze usengera ngo haze, utanashaka. Mugabo iyo haciye neza ibihe bitandukanye tugira turabamwo, haba ubushomeri, haba gutukwa, kurenganywa, guta amafaranga cyangwa ikindi cyose kije ku buzima bwawe, ngo kiba kije nk'igikangiro cy'uhoraho. Iyo tugiciyemo neza gifise ibintu kiza kuzana byita imbuto zo kugororoka. Nico gituma ibintu cyamwo. Imbere yo gutanga umutwaro banza wiyumvira, mbega gusenga nivyo byo kwihutira kugira biveho cyane kurondera ikintu Imana igomba kubikoresha kugira ngo igire ikintu ku buzima bwanje. Numva mfise nihe ndiko ndabatante, ndiko ngerageza guca nkora iki muri ivyo bintu. Kigiye kuragerageza gukora igihe kidahwaye n'ijambo ry'Imana, byerekana uruhande Imana igomba kuguhinguramwo. Nimba ngomba nanje kwihora, nuvuga ngo Imana yabonye ko mfise ikibazo cyo kwihora, reka nsenga aho ndaharengane ko sindabikora mu izina rya Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nimba umenga noca mbesha canke nkanga umuntu ndamuhoye ibyo yankoreye, nuvuga ngo ndacyabise ikibazo cy'ubwansi mu mutima, nahanye Imana yagomba kunkiza. Haleluya. Abantu bakuze rero mwene uto kujya nito twabo, bamumva ati Mana banyivye mugabo ndazi kurahabwa icyubahiro muri vyo. Mana bandenganije mugabo kandi wavyemeye ko biba. Iyo ninjya ataramata. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. No kuvuga ngo ngerageje kuvyegeranya, kwiyemeza mu rugendo rwo gukura mu buzima bwacu bitangwa no kubanza kubona ngo Yesu niwe model, niwe karorero katagira agasemwa na gatoya. Yesu niwe turabira ko kuntu Imana yamuteguye neza gushika ahantu mushira ku musaraba, yabiteguye neza kandi akabikora neza. Kugira niyemeze nanje umutima wanje ntora ijambo ryayo, mfatana naryo ku munsi, ndarisoma, ndaririmbura, ubuzima bwanjye ndabushira ku munzane w'iryo jambo. Ndibaza ibibazo bitandukanye by'iki ivy'Imana nsezeranira, ivy'Imana imbuza, ivy'Imana integeka, kugira ngo ubuzima bwanjye ufatane n'ijambo ry'Imana ridaciyemwe ibice. Byose ni iryanje, kuko Imana yambwiye ibiryoshe, yambwiye n'ibibabaza byose. Icya kabiri, umuntu ariko aragomba kwiyemeza gukura, yiyemeza kugendera mu kugororoka. Kwanka icyaha nk'urunuka mbaye wa wundi, kurondera ko ikintu cyose wobamwo ari ikintu giha Imana icyubahiro, Bibiliya ishingira intahe. Icya gatatu bene data, nuko dukwiye kurondera ngo bimwe ducamwo bitoroshe bijye n'ivyo Imana igomba gucamo kugira ngo iduhe gusa nayo muri kamere kayo. Imana ibahezagire cyane gose.
turashobora guhaguruka tukarangiza. Hoba ari umuntu akeneye kwakira agakiza, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ahari turafashanya, turaguka n'abandi. Ariko ninde akeneye kwakira Yesu? Kwakira Yesu bisigura ngo kuva mu cyaha no kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Bisigura kuremerwa n'icyaha n'ingaruka zacu. Bisira gutahura ngo iki cyaha nyene ndimo, uru rubanza navukanye rw'ivyaha, nta kindi atarukura tuma ndangiriza mu muriro udahera, kandi data azompana. Mugabo rero ndazi ko muri kino gihe ari ku ntebe y'imbabazi. Ugira uko tugufashanya ugira wakira agakiza. Nihurika yemwe, nta muntu akeneye kwakira agakiza, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Arahari? Wakire Yesu, ihane, kuko Yesu yagiye ku musaraba kuzi mu izina, n'ibyo yikorakora byose arabizi. Rero ntutegwe isoni no kuza hano imbere, kuko nawe ni yapfuye ahibonekeza, yicwa nabo yiremeye, yakira isoni z'ivyo yakiriye kandi atabikoze, kugira ngo abe umukiza w'isi. Ubu hari nawe hari aparama, abandi turashaka kuvyaguruka tukarangiza. Suzuma ukuntu ubanye n'ijambo ry'Imana ku munsi ku munsi. Raba ingene imibereho yawe imeze. Hari ivyaha usanga waramaze kwemera, ariko by'ukuri siza gucira urubanza ugahagarika ku buzima bwawe. Hari ibihe ucamwo ukabicamwo widoga aho kurondera ikintu Imana ikirakwigisha. Umuntu akuze agomba gukura, ntagomba arondera ibiryoshe mu buzima bwiwe, arondera n'ibintu bibabaje mugabo Imana icyubahiro. Mana turaguhaye icyubahiro, imitima yatuje imbere yawe mwami. Turagomba kuba sincere, turagomba kuba imvuga kuri imbere yawe. Izina ryawe ryubahwe kuko ushoboye gukiza, ushoboye kubohora, mu izina rya Yesu Kristo. Mana turasanga imitima yacu uyisubize ku ijambo ryawe mwami. Turakaye kwama tuvyuka twiruka, ijambo ryawe ri kure yacu, ibyo twimira byose tutabishira ku ijambo ryawe. Mana tugendere mu buryo budasanzwe, gendera ibyo twumvise, gendera ibyo dutahura, gendera ibyo twumva twemezwa mugabo by'ukuri bitari ku ijambo ryawe. Udushoze koroha Mana, uduhe gutegura inyigisho zose z'abangetengetse, imyuka mibi itandukanye. Mana tugendere mwami, muhemu wamurike, amurikira umuntu wese mwami. Abafite inyota yagiye iragenda, hagurutse umuriro wo gusoma ijambo ryawe mwami. Abagiye barafatwa mpiri n'icyaha ku buryo babonye umenga nta kundi sazima atabandi bantu bakizi, oya mu izina rya Yesu turasaya mwami ngo hagurutse inyota yo kwihana. Mana turafasha mpiri ukuboha gutandukanye mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, dushoboze guhezagira ibihe twe turabamwo, dushoboze gushima muri ibyo tudatahura, dushoboze kugaragaza mwami imitima ijana na data wo mwijuru ari wewe. Haleluya, haleluya. Umuntu afise kubagwaye arakora hagwaye, dusenge. Abafise aho bagwaye arakora hagwaye, dusengane. Haleluya, haleluya. Tugiye gusengera abagwaye, aho urakora ahantu ugwaye. Mana turaguhaye icyubahiro, mushishagu yawe mwami twandike gukira mu izina rya Yesu. Turasenga mwami twatura gukira kuri bene data abagwaye mu izina rya Yesu. Turasenga umuntu wese akoze ahagwaye muri kano kanya, umugendere mu buryo budasanzwe
Mana nyenicyore ingwara ikankamira isoke mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana utangure kwaka, umuriro wake ingwara ihunge mu izina rya Yesu Kristo. Iyo ngwara ihunge, iyo ngwara itegekwe, iyo ngwara itekere igende mu izina rya Yesu. Utangure gukosora, ukuri ingwara ku magufa, ukuri ingwara ku maraso mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze kuri Imana yo kwizerwa Mana, urakoze kuri Imana yo kwizerwa ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen.